Les amis, burya muri buno buzima nta cireguzo na kimwe nimba hari ikintu wipfuza gushikako ntugishikeko ivyo biva kuri wewe. Nimba hari ibintu wagerageje bikanka cyangwa ugasanga waravyipfuje niho nabigerageje, reka ndakubwira ino nkuru. Ariko kuri ino chaîne ya Homme du Changement nizere kuri abone. Amisi yose tuwacisha ivyigwa bishobora kugufasha mu buryo bucanke buriya, ariko ikigamijwe ni iki: to change mindset. Ugomba guhindura uko wiyumvira. Ivyo navyo rero biraca ku inkuru zigeze zitandukanye tubashikiriza kuri ino chaîne. Muribuka kubizerera muri Christianisme, muri Bibiliya, Yesu tegwa no kumuvuga, ariko yarakunda kwigishiriza mu nkuru akababwira ati harabaye, reka nanje ngireko. Bagenzi, kuba uvuka mu muryango utishoboye ivyo ntibivuze yuko utashobora kugera kure. Kuba uri mu muryango uhajije vyinshi ntibivuze we kutogira vyinshi. Kuba wakuriye mu muryango canke wavukiye mu muryango utagira mikoro na make ntibivuze we kutoyagira. Muti gute? Inkuru y'uwo musore ngiye kwabwira Jean Claude hano mu gisagara cya Bujumbura, avuka mu ntara Cibitoke. Donc ndakoresha amazina yahoraho. Intara Cibitoke urazi no munsi yitwa Bujumbura ngo yagutse. Avuka mu ntara Cibitoke, yakuriye mu muryango ukenye bagenzi, bya bindi sinzi ari imvugo nyene donc usanga ikabije, bakubwira ati ujya muntu ni rutibwa n'imbwa. Nukuvuga uwo muntu ngira bari nyuma y'umworo. Baba mu nzu ngo y'ivyondo hajya mu mbavu isakaje ivyatsi, wasanga mu mbavu hari ibitoboro vyinshi babizibiza ibishambara by'ibihuzu kumbure bahevye kwambara. Uravye ukuntu bafungura, sinavya bindi byumva ngo ni gufungura rimwe ku munsi. Hari gihe n'iryo ryanka ugasanga bariye nk'inyuma y'umunsi. Bityo rero iyo nzu babamwo iyo imvura iguye byabara kamara amaza, ariko noneho rero ngo aho umworo yanikiye ntibwuma. Se muryango papa wa Jean Claude yitaba Imana, umuhungu ageze mu mwaka wa 6 primaire. Niho cafata ingingo Jean Claude yuko tije nk'umwana mukuru mubwiza wo campe bishuri, ahubwo mfashe mama kurira batoye banje. Nuko yarabikoze, atangura kuja mu kibano aca amafaranga y'ukurima. Naho nyene gusanga utwo dufaranga ciye ahubwo ntitunabakuyira ku munsi kugira ngo bafungure babeho. Ariko bagenzi, ndabwiza ukuri, kwa kuntu umuntu avuga ati ndavize indoto ariko simbona iyo bizoca pe. Ariko pe importe numva bitezwa kuba Jean Claude yiyumva nk'umuntu azogera kuri mu butunzi. Ariko inzira mwumvise aho yakuriye uko yarabayeho birumvikana ko byari bigumye cyane. So ico yakoze niki, yavuye ibyo by'ukurima abivamo, kuko yavuga ati mu karere ndimo sindabona umuntu ateye imbere kubera ko arima. Yavuga ati abonzi bateye imbere nabakora ubucuruzi. Muga mu karere naho nyine arimwo ntibyari byoroshe. Hari gihe bagenzi uba ahantu ukabura umuntu w'icitegererezo, donc umuroro modo ukamubura pe. Ico yakoze yaciye ja kuri centre Cibitoke mu isoko, agavuma azarikorera imizigo y'abandi. Muga avuga ati ngamije kuraba ukuntu badandaza abandi. Ivyo yarabikoze nk'umukarani. Urumva umukarani yabari mu bandi. Ariko bagenzi, ushobora gukora akazi kamwe n'uwundi muntu, ariko iyo mugana atari hamwe, iyo muje atari hamwe. Bityo rero akazi hari abamuzi baramutwenga tujya ni wa mwana wo kwanaka. Ni wo kwanaka, ariko wera siyangira. Ico yakoze nta kindi rero, yavuze ariyegereza abadandaza kebuke, agenda agirana arako yoronka ubucuti nabo. Ariko vyari bigoye kuko hajya inkezi ngwikira ubwo bireha. Keshi umuntu amaze gutera intambwe mu bintu runaka aca arondera inshuti ziri muri bijya nawe arimo, inshuti zingana no kwangana. Bityo wasanga Jean Claude ari umusore bimugora, umwana ari mu bukarani kuzaragira imimenyerano n'abadandaza. Ejo ubona bagiye muri restaurant bagafungura ifungurwa zizimvye,
nawe abizi neza ko afite udufaranga ubusa duhuye na karesitora gato kari ku rwego rwiwe baje kumure kuryoherwa urumva naza kubakurikira ariko nanone indoto ziwe zagumaho ku munsi umwe azo umudandaza akomeye yabigenje gute mbega yavuye ateshuka arava kuri iyo ndoto yiwe kubera inzira ziko ziragorana na gatoya nawe ubwawe ushobora gukora ibintu no munsi ukabona ko byanse ariko hari igihe bavuga ngo inkoni hirigiye so Jean Claude yavuye aronka uburyo agura agatelefone kamatushe umviriza kamatushe simvuze Android kamatushe aho kamatushe mu nyuma niyo yimvira kukagurisha avuga ati uko biri kose sinogenda kungutse kuna amafaranga 200 arakagurisha mu nyuma aragura yindi narayigurisha niyumva ko akantu ka business gatanguye aha yavuye reshika no kuri Android nayo arayigura arayigurisha asubira kuri yindi arayigurisha nyuma y'amezi 6 Jean Claude yarasigaye ashoboye kuba ushobora kumuzanga na telefone zishika 10 zose yaguze kandi urumva nta shasha zarimo ariko zose akazazigurisha azungukako inyuma y'umwaka umwe rero niyo cyabona yuko yoshinga akabutike butike mu ntara Cibitoke nyene ibyo yarabikoze buke agenda araduga niko kwimva ati mbega nta kunosi miri Bujumbura ko numva ariho harabagwiza tunga ariho hari abantu benshi tibijya kandi yajya ahantu hari abantu benshi ni nahantu haba hari abakiriye benshi cyo hadandiriza cyose cyo kunda ati kandi burya ahantu hari abantu benshi burya sinikuvuga ngo icyo hakora cyose cyo kunda byonyene ni nuko unaharahura n'ubundi bumenyi kuko hahurira abantu bavuye mu mice myinshi itandukanye bazanye ubumenyi bwinshi butandukanye bazanye ama experience atandukanye n'imico myinshi itandukanye hari gihe rero usanga wifuza kudandaza mugavye kuri gusanga imico business yifuza ntayo office ifo kuronka buyigirako so nuko Jean Claude havuye zibujumbura mugaca tangwa kwimva ati none nzugenzo cyo ndabigenza gute naho nyene nta kindi yashitse agira boutique yavuye afata quartier imwe runaka ashinga boutique hama atangura bukibu karaduga inyuma mu mwaka arafse boutique zibiri gutyo inyuma y'imyaka 5 uyu munsi numwe mu bantu bafise amamezo y'ibintu electronique donc ibi byo kudandaza ama telefone byo kudandaza bijya by'amabafre ibintu by'ivyuma donc electronique hamwe cyo kimwe na nibi vyuma byantuze ibi by'amatelefone ko byose afise amagaze menshi uyu munsi aguye ati ndafise imodoka zishika 6 ati uyu munsi ndafise abakozi bashika 100 ati kandi narahinduye ubuzima bw'umuvyeyi wanje Mera aracahari ati narahinduye n'ubuzima bwa bene wacu jewe ntize barayize atariko nashoboye kuza ndarondera ubumenyi kugira ngo ngere aho ngeze isomo cange inyigisho dukura muri inkuru ya Claude niyihe bagenzi kuba ufisa aho wavukiye hadahuye n'indoto zawe ibyo ntivyo guca inkokora wumve kutazogera aho bashaka kugera ibyo birakunda cyane birakunda cyane ico bikoze ni kwiga gutangurira kuri duko ushoboye hama ikindi ukaza urarahura ubwenge bw'ama business mashasha cyangwa ivyiyumviro bishasha kimwe mu bintu nziko bigora abarundi bagenzi no kutiga no kwakira ibintu bishasha uyu munsi murabona ko ibintu vya internet bigezweho ku bantu bazi kubona ibihe udandazwa gose adandaza rubwirizwa kugenda gwegeranya ibintu vya internet ndadandaza ariko ngomba gukorana n'abafise amasheni manini bakamfasha marketing cyangwa jewe nyene nzoziyubakira izo social media zimfashe gushikana ibidandazwa vyanje kure suko nk'umwatwa Agaciro Media ntimubizi ko twamatiko turafasha abadandaza uretse abadandaza n'abandi ba innovateur benshi bazanye ibintu byinshi ibaze rero n'uno munsi ndabahamagara ufise ikintu n'ubu wifuza kumenyekanisha ndi ngaha ndumusuko wanyu Yesaya muri Bibiliya niwe yavuga ngo Imana ivuze ngo mbega yemwe ntumende Yesaya ati ndi ngaha
none nawe uravuga ati mbega yemwe ivyanje bimenyekane gute yewe mdishanje mandi ngaha nuko jewe nizera ko ino nkuru ishobora kubafasha cyane cyane mu kwibwira yuko peu importe igihugu rimwo peu importe urugezo rw'imyaka ufise kandi peu importe urugero rw'amafaranga cyangwa ubumenyi ufise ariko iciza nta bumenyi na bumwe buke buhari butogutunga kandi nta nakarere na kamwe burya utoteramo imbere uretse ko hari imigambi runaka ishobora kudahura n'akarere runaka ariko nturi giti gishinze nta hantu namwe utoja nuko nize ko mwagize subscribe mwese ndabakunda cyane naho utaha tuzohure mu yindi video ariko bagenzi nizere neza ko we nimba waravye video waje kugira subscribe ndabakunda ni Omdi Shanjima bye bye.